nkuko mubibona ngaha hari ibyahinguwe byinshi byahinguriwe ngaha mu Burundi, byaba ibifungurwa, byaba ivyambagwa, byaba ivyisigwa, byaba n'ibikoresho bitandukanye byo mu nzu. Ibi navyo bikaba byahinguwe n'Urwaruka rw'u Burundi. Hanyuma mwari muvuze muti hari umugambi ndabira hafi, umugambi nawo so wundi umugambi wa Palais nawo akaba ari umugambi w'igihugu ujeje gufasha Urwaruka mu kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Palais rero ikaba ari iri nyuma y'iyi societe mubona iri ngaha ikorera ngaha ari bita Kigega. Iyi nayo ikaba ihuriyemwo Urwaruka rutandukanye rwashoboye kuronswa amahigwe yo gukora no guhingura ibintu bitandukanye, baba babaye abahawe imitahe na Palais canke abahawe imitahe na bije, wanashaka n'abirondera imitahe ku buryo bwabo, canke abahawe imitahe n'abasanzwe bakorana no Burundi mu bijanye kwiteza imbere, ari byo no kwita les partenaires au développement. Aha rero muri ngaho no munsi kubera ko twari twazindutse tuzindukirwa n'abashitsi bari baje kutugendera ngaha, hanyuma bakaba bari baje kuraba ingene Palais iri kwirakora, wanashaka ngira ngo bishobotse dushobore kuraba ingene twokorana maze tubandanye dufasha Urwaruka mu kwerekana cyane ibyo Urwaruka rushobora gukora, mu kwerekana impano rufise zo kwiyumvira n'ingene no mu gufasha abarundi kuronka ama produit vyoroshe kandi bitavuna. Kuva iyi nyubakwa ibaho, antuka jewe ivyo nabonye sinari bwigere mbona abarundi bonyene ubwabo bonyene bariko barahadandariza ivyo umuntu yo kwita ama produit de l'art. Hanyuma no munsi akarusho nuko umurundi umujene w'umurundi arafise ahantu ashobora kwerekanira impano yiwe. Murazi yuko Uburundi bavuga ngo ni buto, mugabo burya Burundi ni bunini. Hariho rero ama produit usanga ari mu mihingo itandukanye, mugabo ugasanga ngaha mu Bujumbura ntashika. Hanyuma ugasanga umurundi umujene w'umurundi kugira ronke ikibanza acururizamwo ngaha i Bujumbura bamusaba hafi imiliyoni, ibihumbi amajana, miliyoni 2. Ugasanga rero wa mujene ntashobora kuronka amafaranga kugira ngo ashobore gucuruza. Hanyuma natwe ubwacu kubera ko tuba turiko turashigikira Urwaruka mu vyerekeye kwitunganiriza ubutunzi n'akazi, bica bitugora kwerekana aho tugejeje mu gushigikira Urwaruka. Hanyuma ivyo dukora sugutanga amafaranga gusa, sinukugurisha gusa, mugabo ni no gufasha leta kugira ngo leta ishobore kuronka ca kintu bita amatagisi, kubera ko ama produit yose ari ngaha aratanga amatagisi. Ayo mu gutanga amatagisi rero leta ikiharonkera akoyoka. Alors que iyo arabandi bantu baje bava hanze sinzi ngene bigenda, mugabo urumva ushoboye gufasha abajene b'abarundi kugira baronka abashobora kucururiza ama produit yabo, ukabigisha ko ikidandazwa cyose kidandajwe gitegeza kuriha itagisi. Hanyuma ya matagisi nayo akaza gusubira kugaruka agasahiriza leta mu gukora imigambi itandukanye. Murumva ko akarusho kabari kanini ya cyane gusumbaho inyubako nk'iyo bikoreshwa n'abanyamahanga. Hanyuma Uburundi buri mu karere, kano karere nako karafise ingene gatunganyijwe, karafise ingene abana bariya bava mu bihugu byabo bagenda gukora ibintu bijanye no guhayanisha ivyo basanzwe bakora. Hariho ihayanishwa ngaruka mwaka libera mu karere yitwa kiri, mugabo hanyuma igihe bazoba bariko baraza leta y'u Burundi izobategurira ahandi hantu bazoshobora gukorera. Murabona ko hari na hato, nibaza ko ngaha tokwira abagwiza tunga bose n'abanyamitaye bava mu bihugu bitandukanye byo ngaha muri kano karere. Nta kintu na kimwe gisabwa atari uko dusaba yuko umujene wese afise produit yiyandikisha ku mbuga ngurukana bumenyi ziba zashizweho na Palais, hanyuma akaba afise ibidandazwa. Ivyo bidandazwa navyo bikaba bitegerezwa kuba byarasuzumwe n'ikigo kijejwe kuraba ubuziranenge, hanyuma ico kigo kikaba cyaratanze certificat y'ivyo bidandazwa. Ahandi nta kindi na kimwe gisabwa, mugabo ikindi gisabwa nuko ivyo bidandazwa bitegerezwa kuba vyahinguriwe ngaha mu Burundi kandi vyahinguwe n'Urwaruka. Ngaha ibi mubona ngaha ni umurimyi wenyene canke wabikoze wenyene ariko abigurishiriza ngaha. Bijya bigurishirizwa muri quartier,
abari abakomisiyoneri bariko barabigurisha. Wa mukomisiyoneri rero aza gushirako icyo umuntu yo kwita inyungu nininya ijanye nuko ariha hajya korera, akariha abakozi, akariha amatara, akongera akariha akaronka n'inyungu yiwe. Alors que ngaha umurimyi nyene umujene wenyene yakoze ibi bintu ni waza kubigurishiriza ngaha. Bisigura rero yuko uza gusanga ivyo ngaha bizimbutse cyane gusumba ibiriko biragurishirizwa mu makartie. Naka karusho rero kanini cyane umuntu yovuga iyo hanyuma akandi karusho sakarusho ku muntu nakarusho ku gihugu. Burya ufashije uje ukagurira ngaha uba ufashije urugwaruka, ubu ruteje imbere, ubuteje imbere imiryango yabo kandi ubuteje imbere n'igihugu cyose. Kuko nko nababwiye ibicururizwa ngaha byose ni ibintu vyakorewe ngaha mu Burundi. Burya ngaha mu Burundi turafise ikibazo kijanye nuko kenshi tudakunda ivy'iwacu. Mugiye mu bindi bihugu muza gusanga hari icyo bita préférence nationale, si bien que iyo ari amaproduit abiri asa uza gusanga abene igihugu baza kugura produit yo muri ico gihugu gusumba ko baza kugura handi. Ngaha mu Burundi kenshi usanga atari ko bimeze. Mu bisanzwe ibidandazwa ibihugu bitera imbere kubera ko ibidandazwa byabo bishobora kugurishwa. Murabona nk'ubu dufise amatelefoni dukoresha, hari za Samsung, murabona ibi vyuma biriko biradufata amasanamu vyose usanga vyakorewe hanze. Muga muce mwiyumvira iyaba ibi vyose vyakorewe ngaha mu Burundi, mubona tutaba dufise amafaranga menshi kandi tutaba duteye imbere. Donc ikintu ca made in Burundi si ikintu cyo kuvuga gusa gutya, ni ikintu kijanye no guha agaciro igihugu, no guha agaciro ivy'iwacu, no guha agaciro ubwenge bwacu, no guha agaciro ubuntu bwacu. Kubera ntishobora kumva yuko igihugu kizima gishobora kubaho kidafise ivyo gihingura. Nagira nce ngiraho ndabibutsa nongera nishura ku bintu naringize iminsi nabonye abantu bariko bavuga yuko ngo muri ngaha muri Kigega muri Palais Des Arts ngo payeje igiye kuhororera amasazi, ngo yongere ihororere inkwavu, ngo yongere ngo ihororere ngo n'ingurube. Nibaza ko mwabonye ko ngaha atakintu kijanye n'ubworozi bw'inkwavu, n'ubworozi bw'amasazi, n'ubworozi bw'ibiki cyokorerwa ngaha, ahubwo ko turiko turagerageza guha agaciro akaranga kacu ari iwacu. Aho inyuma murabona ko bisanzwe bihari ari ibintu bijanye n'ibikorwa vy'ubwenge. Hanyuma abantu benshi bakaba batazi yuko icyo umuntu yo kwita la culture, akaranga sugutamba gusa. Akaranga karaba ibintu vyinshi, harimo ivyo gutamba bien sûr, harimo ibikoreshwa amaboko, mugabo harimo n'ibikoreshwa n'ubwenge. Hanyuma ngaha mu minsi iza hazoba hariho ibikorwa bijanye no guha akaryo urwaruka rw'u Burundi rufise impano mu madomene atandukanye, haba mu kuririmba, haba mu gucuraranga bijya bicurarangisho vy'ikirundi vya kera, kugira ngo n'abana biwacu batigeze babona ingene indonongo ivuzwa, ingene umuduru uvuzwa, ingene bakina ikibuguzo, bashobora kuronka aho bashobora kuja. Nimubone rero ngaha hantu nk'ihwaniro rishobora gutuma kirukiro y'u Burundi igira akanovera kandi gatandukanye nakajya akanovera twari tufise gusa kajanye n'intambo n'imvyino hamwe n'ubugenegene. No kuvuga iyi Kigega ni Kigega cy'u Burundi. Apana ku bintu bijanye no gufungura gusa, mugabo no ku bintu bijanye n'ubwenge, no ku bintu bijanye n'umubiri, mbere no ku bintu bijanye n'akarangamutima. Nibaza ko mu bijanye no gukura icyo umuntu yo kwita evolution y'ibihugu, hariho ikintu kijanye no kutagira mu gifaransa no kwita kutagira ikintu kijanye na fixation. Ntibagiye jewe navuye nashize ngaha mu Burundi mu 2021 nari ndahamaze hafi nari maze hanze hafi imyaka 20. Mu myaka 5 iheze sinigeze mbona n'umusi numwe ngaha hantu hakorerwa concert nimwe. Sinigeze mbona n'umusi numwe hari umuririmbyi w'umurundi yabosat bica nk'abandi ahagirira concert canka avuga ati reka ndahasabe ndahasubiremo kugira ndahakorera. Sinigeze mbona n'umunsi numwe hari pièce de théâtre ibera ngaha. Sinigeze mbona n'umunsi numwe hari événement culturel ihuza abantu batandukanye ibera ngaha. Bisigura ko iyi Palais des Arts et de la Culture yari sigaye ihari kubw'izina gusa. Nabo bayivuga ni bake boba bamaze gushika ngaha turetse ivyo vya kera. Hanyuma nibaza ko twebwe pour le moment
ikintu twakoze muravye ivyakorewe ngaha, ikintu twakoze twashizeho ama materiel ushobora gukuraho. Niyo ministeri ya culture yavuga iti tugomba dusubire tuhasubiremwo maze habe ariho abajene b'abarundi bakorera nta kibazo. Mugabo nibaza ko muharavye ukuntu hangana, mugaca muraba nka aura icyo umuntu no kwita ikundwa ry'umuririmbyi nka Satbi, murabona ko ata concert Satbi yobache organiza ngaha. Ahubwo Satbi cyo yategezwa kuvuga no kusaba canke n'abandi baririmbyi no gusaba yuko habaho inyubako zo kugwego tugeze ko guno munsi zishobora gutuma umuririmbyi w'umurundi aronka un espace d'expression. Nayo bundi bo kuvuga ngo iyi Palais des Arts et de la Culture ngo niyo yari temple de la culture y'u Burundi, alors que abo baririmbyi bonyene bazi ubwabo yuko igihe cyose habaye concert ntibaza kuyikorera ngaha, igihe cyose habaye ihwaniro canke competition ijanye n'umuziki ntibaza kubikorera ngaha, ahubwo baza kubikorera kuri masare babona afise amantu zenye afise ama competence y'uno munsi. Nibaza rero ko borema ko ministère de la culture ihari kugira ngo ishobore gufasha aba baririmbyi, hanyuma aba baririmbyi bumve ko la culture si ukuririmba gusa. Culture iyo turiko turavuga bavuze bati Palais des Arts de la Culture si ukuririmba gusa. Culture ni ijambo rinini nya cyane. Mu Gifaransa bavuga yuko ari l'ensemble des manières de faire, de penser, de sentir propre à un groupe social. Burya rero ibi vyose tubona ngaha, nkuba ugiye hajya hanze ukaraba baho bariko barakinjika, c'est de la culture. Uravye ivyo bakoza aba jeune, c'est de la culture. Uravye aya matabula ari ngaha, c'est de la culture. Ngira ngo ikibuzemwo nico mwariko muravuga muti ikintu cy'abaririmbye. Mugabo nabo nkuko nababwiye mu minsi itandukanye hajya hanze tuzohinstara podium aho abaririmbyi batandukanye bafise impano zitandukanye baziza kuzerekana. Mugabo nagira ndababwire yuko nkuko bitari bisanzwe bikorwa nta concert yoba ikiba organize ngaha hantu kubera ntiyakwiye. Mu bisanzwe Kigega ifise espace zibiri. Hariho Kigega supermarché ni ngaha turi, hakaba na Kigega restaurant naho hanze. Mu bisanzwe ibifungurwa Kigega nkuko nababwiye ino espace Kigega ijejwe gutanga umuco no kwerekana impano zitandukanye mu bintu bitandukanye, haba mu kurima, haba mu gukora ibikoresho bitandukanye nk'izi mbabura nk'ayo matablo. Mugabo haba no mu kwerekana yuko mu Burundi dufise icyo umuntu yo kwita la cuisine, dufise ivyo tugira. Rero Kigega food ariyo yafashe izina rya bitwi iza kugura ibifungurwa ngaha ikabikinjika hajya hanze kugira ngo ivalorize itange ihakanovera ibintu dusanzwe twikorera ngaha. No kuvuga ko izi societe zibiri ziririye. Ni washaka kujya umwembe gufungura umwembe, Kigega food niza kugenda kwa Siyoni kugurayo, iza gutora mu myembe iri ngaha. Ni washaka agapiripiri baza kwinjira ngaha bakagure ngaha, ibiraya baza guteka ibiraya bisanzwe biri ngaha, inkwavu bateka zirya ziri ngaha. Murumva yuko za Kigega zibiri, ya Kigega irimo za zindi zibiri zisanzwe zikora bimwe kandi zose zijejwe kimwe.